Bakristo bavukanyi bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Muragahorana amahoro y'umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rwa Mana Data n'ingabirano ya mutima mweranda. Turi kuwa kane itarike 14 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2025 mu gihe gisanzwe c'umwaka w'amasabamana utagawurikana kabirice. Twibuka umweranda Maximiliano Maria Kolbe, umusaseredoti yapfiriye Imana. Tuzirikane ijambo ry'Imana. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo ca Yozuwa kigabane ca gatatu kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'10a, umurongo w'11, umurongo w'13 gushika ku murongo wa 17. Izaburi yo kwakira iryo jambo ry'Imana ni izaburi y'113. Inkuru nziza tuyisanga mu nkuru nziza nyeranda yanditse Matayo kigabane ca 18 kuva ku murongo wa 21 gushika ku kigabane ca 19 umurongo wa mbere. Muri kumwe na Patiri Didier Ndayikeza, umusaseredoti wa diocese Bururi, ndangurira ubutumwa muri paroisse Rumonge. Yaga Mukama, abana bawe tuguteze yompi. Ibyo dusoma mu gitabo ca Yozuwe. Muri irya misi Yozuwe n'ishengero ryose ry'Isirayeli bari bashitse ku nkombe ya Yorodani. Umukama abarira Yozuwe ati, uyu munsi nyene niho ntangura kukugira mukuru imbere y'abanyisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko nzokwamana nawe nk'uko nahorana na Musa. Weho uzobwira abasaseredoti barerura isanduku ry'isezerano uti, nimwashikira inkombe y'uruzi muraheze mugume muhagaze kuri Yorodani nyene. Yozuwe araheza abwira abana b'Isirayeli ati, nimwegere mwumve amateka y'umukama Imana yanyu. Ivyo nivyo biza kubamenyesha yuko uri hagati yanyu ari ya Mana nzima, kandi ko ari we azokwirukana imbere yanyu abanyakanahani. None rero isanduku ry'umukama w'isi yose riza kujabuka imbere yanyu uruzi rwa Yorodani. Abasasedoti barerura isanduku ry'umukama w'isi yose bazopfa gushinga ibirenge mu mazi ya Yorodani, ayo mazi ace acikamo kubiri. Ayavuye ku isoko ntatembe agume ahari nk'ibuye. Nkako nanone igihe bava hasi ngo bajabuke Yorodani, ishengero ryari rirongowe n'abasasedoti bareruye isanduku ry'isezerano. Abareruye isanduku ry'isezerano bashitse kuri Yorodani ngo babe bagihonyoye mu mazi. Yorodani nago gwahora rurenga inkombe mu gihe bashwabura imirima. Amazi ya ruguru acaguma nk'ibuye kuva kuri Adom gushika ku gisagara ca Sartan, nayo amazi yo hepfo ashishikara gutemba aja mu kiyaga ca Arabi. Ico kiyaga kirimwo umunyu mwinshi. Ishengero riraheza rijabukira ahagana igisagara ca Yeriko. Abasasedoti bari bareruye isanduku ry'isezerano y'umukama bagumye bahagaze ahakamutse hagati ya Yorodani, mu gihe abanyisirayeli bose bariko barajabuka baca ahakamutse gushika hakurya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Igihe Isirayeli yava mu Misiri, umuryango wa Yakobo ukava mu gihugu c'abashimutsi, intara ya Yuda yahindutse ingoro y'Imana, Isirayeli icika intara yayo. Haleluya. Ikiyaga carabibonye kirahunga, Yorodani irihinda, imisozi yasimba bupfizi ng'intama, imitumba yikina amatavu nk'imyagazi. Haleluya. Mbega wa kiyaga uhunga iki? Nawe Yorodani usubizwa inyuma n'iki? Mwehoga mwa misozi ni kuki musimba bupfizi bw'intama, namwe mwa mitumba mukikina amatavu nk'imyagazi. Haleluya.
nivyo dusoma mu njiri ntagatifu yanditse Matayo. Muri irya minsi Petero aregera Yezu amubaza ati, Mukama, mugenzanje ancumuyeko nzomurekurira kangahe? Gushika kundwi? Yezu nawe ati, sinkubwiye gushika kundwi, ariko kugeza kuri 70 kundwi. Nico gituma ubwami bw'Imana busa n'umwami yagomba kwishuza abasuku biwe, ngo abe agitangura bamuzanira waramuheraniye amatarenta 10,000. Nyamusuku ngo aburi ico yishura, shebuja ategeka ko bamucuruza we n'umugore n'abana be n'utwa tunze twose, abe yishuye rero ivyaheranye. Nyamusuku yikubita imbere yiwe, aramutakambira ati, Mukama, ntenyenyera nzokwishura ivyawe vyose. Shebuja rero biramutera ikigongwe, aramurekura amuhebeye n'umwenda yaramufitiye. Uno musuku ngo ave hano ahura n'umwe muri bagenzi be amufitiye amadenari 100. Aca mugwa mu kanigo aramukamvya ati, ishura ivyo uheranye vyose. Uno nawe aca aramupfukamira, aramutakambira ati, ntenyenyera nzokwishura. Uwundi nawe aranka, mbere acaja kumushirisha mu ngoyi umwanya atarishura umwenda yariye. Bagenzi be ngo babibone birabababaza cane, baca baja kwiganira shebuja ivyabaye. Nawe aca aramuhamagaza amubwira ati, wa musuku w'inkozi y'ikibi, umwenda wose warumfitiye nawukurekuriye kuko wantakambiye. None weho ntube wagirira imbabazi mugenzawe nkuko nanje nazikugiriye. Nishavu n'akantu shebuja amurekurirako abantu biwe baramuhuragura umwanya atarishura umwenda wiwe wose. Uko niko na data ahangamye mw'ijuru azobagira nimutarekurira abandi bimwe bishemeye. Yezu ahejeje kuvuga ivyo yashaka kuvuga, ava ibugarire aja mu gihugu c'Ubuyudeha hakurya ya Yorodani. Ushemeze inkuru nziza ya Kristo. Bakristo bavukanyi bakunzi ba Radio Maria, muri iri jambo ry'Imana dusanga mu nkuru nziza ya Matayo kigabane ca 18, Yezu Kristo adushikiriza inyigisho yerekeye umuryango. Ni umuryango w'abigishwa biwe, umuryango babaye abana b'Imana mw'ibatisimu, babaye igihugu c'Imana, umubiri wa Kristo n'ingoro ya mutima mweranda. Augustino mweranda avuga ati, nitwikeze kandi dukengurukira Imana kuco twabaye. Ntituri aba Kristo gusa, mugabo Kristo wenyene. Nimutegere bavukanyi inema Imana yatuvotoreye uko ingana mu kutugabira Kristo wayo nk'umutwe wacu. Nimutangare kandi muhimbarwe, twarabaye Kristo. Kukaba nkako ko Kristo ari we mutwe, natwe tukaba ingingo ziwe. Umuntu yuzuye niwe na twebwe. Kristo yuzuye ni umutwe n'ingingo zawo. Ivyo bivuga iki? Umutwe n'ingingo zawo? Ego, Kristo na Ekleziya. Abinjiye muri ubwo buzima bushasha bwa Kristo, nabo bacika ibiremwa bishasha muri we, bakaba umunyu n'umuco w'isi. Bakubaka ubwami bw'Imana mu bisagara vyose vy'isi no mu miryango yose. Ubwami bw'urukundo, ukuri, ubutungane, akanyamuneza n'amahoro. Gutyo, Ekleziya mw'isi ni sakramento ry'urukiza, ikimenyetso n'uburyo bwo kunywana n'Imana no kunywanisha abantu bose. Ekleziya rero ni umuryango umwe w'abana b'Imana, bafise ukwemera kumwe, ubuzima bumwe mu masakramento, ukwizera kumwe n'urukundo rumwe. Ekleziya ikura ubumwe bwayo mu bunywanyi bw'ubutatu bweranda, ubunywanyi butuma ababwinjiyemwo bacika igihugu kimwe mu bumwe bwa Mana Data, Mwana na Mutima Mweranda. Iyo ngabirano y'ubumwe yakiriwe mu kwemera ituma umwe wese yiyugururira abandi. Gutyo hakavuka Ekleziya yo nk'uko umweranda Toma w'Akwino abivuga, ari ihuriro ry'aberanda. Ekleziya ni nyeranda kuko Yezu Kristo
we mutwe wayo ari mweranda, atigeze acafuzwa n'agatosi kose k'igicumuro, akaba ari we yuzuza mu mubiri wiwe ekleziya no mu ngingo zayo zose ivyiza vyose abantu bakenera ngo babe beranda kandi bashikire urukiza. Ariko muri ekleziya turasangamwo abacumuzi, ariko abacumuzi bababariwe batumirirwa na ntaryo kwifyorora muri yo no guhinduka vy'ukuri ngo babe ibiremwa bishasha muri Kristo. Niho nyene ubweranda Papa Francisco agira ati, muri ekleziya nyeranda ariko irimwo n'abacumuzi urashobora kuronka ivyo ukenera vyose ngo utere imbere mu nzira y'ubweranda. Muri ivyo rero harimwo ukurekuriranira vy'ukuri ibicumuro nk'uko Imana yaturekuriye muri Kristo ngo twubake umuryango w'abavukanyi barangwa n'urukundo n'ubumwe. Ntako bavukanyi, muri iyi nkuru nziza Petero aserukira twese, yashatse kumenya incuro yorekurira mugenzi we amucumuyeko. Yezu ati, sinkubwiye gushika ku ndwi, ariko kugeza kuri 70 ku ndwi. Muri uyu mugani wa Yezu dusanga mu nkuru nziza ya Matayo gusa, uratwereka ko ikigongwe twogirira abandi kidakwiye kugira imbibe canke urugero. Mu ntango igitigiri indwi cari gifise insiguro y'ubwinshi budasanzwe, mbere caramenyesha igikorwa cuzuye c'Imana. Ariko Yezu ararenzaho akavuga 70 ku ndwi kugira ngo yerekane ko ikigongwe gikwiye gutangwa atarugero. Matayo kandi akoresha uyu mugani kugira yerekane uruhara rwa Petero nk'umuyobozi wa ekleziya, gutyo akerekana ko ikigongwe cuzuye ari kamere y'ekleziya nyeranda, cane cane mu migenderanire hagati y'abakristo. Uyu muntu yagiriwe ikigongwe n'umwami, akamuhebera n'umwenda wose yaramufitiye, kandi atashobora no kwishura kubera wari mwinshi cane. Ariko we ntiyihanganire mugenzi we ku mwenda mukeya cane yaramufitiye. Birerekana ko atategereye imbabazi yaronse uko zingana. Uwo mugani ukatwereka ko imbabazi yari yaronse yategerezwa nawe kuzigirira mugenzi we. Aha Yezu akatwigisha ko dutegerezwa kugiriranira imbabazi bimwe bishemeye kugira natwe dushobore kwakira imbabazi z'Imana. Uko niko na Data ahangamye mu ijuru azobagira nimutarekurira abandi bimwe bishemeye. Aradusaba kandi ko twokwama twitwararika gusaba Dawe wa twese uwo mutima w'imbabazi udutuma twakira natwe imbabazi z'Imana. Mu gisabisho Yezu yigishije abatumwa biwe yababwiye ati, nimwasaba muravuga muti, turekurire ibicumuro vyacu nkuko natwe turekuriye abatugiriye nabi. Matayo 6:12. Nuko rero bavukanye, ukugira imbabazi biri hejuru y'amategeko yose n'inkuka zose, bituma dusa n'Imana kuko tugenzwa na mutima wayo. Abarongowe na mutima w'Imana nibo bana b'Imana. Abanyaroma 8:14. Umutima w'imbabazi urangukira kandi mu mpuhwe n'urukundo rwihebera abandi, nkuko Yezu Kristo yadukunze akatwitangira ku musaraba ngo tugirirwe ikigongwe kandi tube bazima kubwiwe. Nizo mpuhwe n'urukundo vyaranze umusaserdoti Maximiliano Maria Kolbe yagerageje kunyegeza no gufasha abahebreyi mu gihe c'uruhamo bagiriwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose, hari mu mwaka w'1941. Baramufashe baja kumupfunga. Igihe yabona umushinga ntahe baciriye ubwo gupfa, amenye ko yari afise umuryango kandi ari we yabagwanako mu vyo kubaho, yasavye ko bomwica mu kibanza ciwe. Abo bicanyi baca bashinga kumwica igenekerezo rya 14 Myandagaro umwaka w'1941. Yashizwe mu beranda na nyene ubweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri mu mwaka w'1982
ngo abere abakristu twese akarorero k'urukundo rwitanga rwigana Kristo yatwihebeye. Dusabe rero bavukanye umukama umutima umukunda kandi ukunda abantu bose, tugiriranire impuhwe nk'uko nawe yazitugiriye, maze twese hamwe twubakire hamwe ubwami bw'urukundo n'akanyamuneza. Amen.